Ikaze mu kiganiro Sports kuri no munsi twabateguriye kuri wa gatatu kugenekerezo rya 19 kwezi k'umunani mwaka wa 2026 ni kiganiro kidasanzwe tuzaguhagara cyane ku murukino rwa tennis uko mwayibonye kuri affiche kuva mu masaha yo mu gatondo ko dufise abatumire badasanzwe rero kuri Kayoze FM Web TV murazi yuko mukurikirana kino kiganiro c'inkino misi yose ku bisazi 2 n'igice y'ijoro kugeza isaha 4 n'igice. Rero tubaye ikaze twizera yuko mwagize umunsi mwiza. Tuzawugaruka mu rukino rwa tennis ku munsi weje twari muri basketball. Twari dusaba abatumire badasanzwe aba coach baheruka kuba aba champion muri ABL playoff maruvise kwani rwa Gafisi kurane rw'umuhuru nani na Fernand twari kumwe muri Dinamo baratubwiye ibitari bike. Kuno munsi naho twabazaniye abandi bakinyi twari tumaze iminsi tuzakurorera kuri Inturire Sports Bujumbura mu higanwa mpuzamakungu rya DavisCup yari ribereye ku ncuro ya mbere hano mu Burundi n'abakinyi b'intama mu rugamba bari baserukiye Uburundi batuma Uburundi ubwa gatatu ubwa kabiri muri antunga kuri classement bagira ama resultat meza inyuma ya Senegal baronka na promotion baronka akajyo kwitabira cyaje kuja muri groupe 2 mu kindi gice kidasanzwe c'iryo higanwa rya DavisCup bano bakinyi turi kumwe hano muri studio nibo za kwakira baraza kutubwira ingene higanwa ryagenze muri rusangi baraza kutubwira kandi n'ingene carrière kuri no munsi yabo iri kiragenda mu rukino rwa tennis nibo turi kumwe hano muri studio baraza kutubwira vyinshi ni Allan Gatoto na Guy Orly Iradukunda ariko imbere yuko tuza kubakira reka maze nakire Allan David ushime turi kumwe hano muri studio David ndagwikaze mu kiganiro cyo kuno munsi ndakuramutse gose hano ndongera kuramutse ariko dukurikirana bose neza cyane turi kumwe kandi n'abatumira hano muri studio umwe ni mbere yaje hano muri studio za Kayoze FM TV ariko kandi ku rundi ruhande wundi ni rya kabiri ni Allan Gatoto muri mazimisi muzakuraba muri DavisCup mu nkino zariko ziraba. Allan Gatoto rusubire tubaye ikaze hano muri Kayoze FM TV mu kiganiro Sports turabashimira cyane gose kuri no mwanya muduhaye ndabaramukije kandi ndabahani ikaze mu kino kiganiro aho herukira ngangira ngo nivo ariko kuri no musikira ngo yaregewe imbere cyane gose niko tubibona kuma match genda urakina yaraduze nivyo ndashima aho ngejeje sawa. Ku rundi ruhande turi kumwe na Guy Orly Iradukunda. Orly nigiyamire mu jano muri studio tubaye ikaze tunabashimira cyane gose ko no mwanya muduhaye neza cyane nabakiri twa tumaze iminsi tuzakuraba kuri Inturire Sports David nkuko twayibonye gose public yararyohewe na performance zabo. Oye nibaze yuko abarundi no munsi baratanga kumenya tennis ingene imeze nico kintu je mshobora kuvuga ca mbere nobura na shimira novuga aba bakinyi uko nibaza yuko nibo twashoboye kuronka no munsi nibaza ko equipe yabo yari yagutse hari abatashoboye gushika ngaha mugabo nibaza yuko nakanyamuneza kadasanzwe kukorana yuko tennis menshi bamaze gutahura ivyo ari byo. C'est vrai avant yuko wamengo ni discipline no munsi tuvuga yuko umengo kina bakire mugabo sivyo nkwihenda ni yabose ni discipline bose bashobora gukina bose bashobora kugira ko access hamwe no munsi hari ikintu benshi batari bazi yuko tennis hariho equipe nationale ico kintu cambere gikomeye abantu bategeza gushira mu mutwe kugira hariho equipe nationale ya football hari namba mu rugamba za tennis voilà hari namba mu rugamba za tennis kandi no munsi nibaza yuko ngira ibikorwa barabibona kandi nabona neza yuko dushitse kure muri tennis no munsi baneza yuko Coupe du Monde ngira na discipline yindi yari bwaboneke twumva barage accès yo kuja muri Coupe du Monde urumva ni ikintu kidasanzwe ni ikintu kidasanzwe na gato rero tugira dutangure gato nivyo kuri iryo higanwa turazabonga ku bindi. Allan twe tugomba kubaza bwa mbere mbiga gukinira imbere ya public DavisCup mwe mwavyakiriye gute kurane rwanyu ni gute wiyumva uri gukinira imbere y'abarundi DavisCup ni yahe experience ubukuye mu nyuma y'ino competition? Cino uvuga gukina imbere ya public y'u Burundi cyambere byari ibintu vyiza cyane ni ibintu twe twarose kuva tukira abana kuba twokira competition dukina equipe nationale mu Burundi mugabo bikaza bizana na pression quand même yuko abantu baba kwiteze ko ibintu vyinshi bakwiteze ko gutsinda kukina neza ugaje ko novuga ndabishimira Imana kwisomere vyagenze neza twese twavyigenjemwe neza aho twashoboye gushikana twarahashikanye. Guy Orly mbega bibaha ingufu cyane gose canke ni yo pression nyene iboneka yo muri ko mukinira imbere y'abarundi inkino nkazijya ni vyose haba hariho pression mugabo biraguha n'inguvu uri kurakina kuko
uvuga kuba wikore uri kuserukira Uburundi abantu miliyoni 14 rero uragira ivyo ushobora vyose kugira ushobore gutana intsinzi bishobotse Allan twibutse gato ngira ngo kuba ariko barakumviriza ijya mbere ku ma media nivyo uherutse hano baratubwiye ingene watanguye urukino rwa tennis uko vyagenze hari benshi batangara mvise yuko ufite imyaka 19 ariko bakaraba nivo uriko kuno munsi muri tennis bega nyine kugira utangura urukino rwa tennis Allan vyagenze gute wayitanguye ku myaka ihe hari ryari je natanguye tennis imyaka 9 nayitanguye twese twatanguye igitega na skuru yatanguye igitega je tennis nayitwaye umwe na mu oncle wacu yitwa Innocent narayikina ariko nashoboye narahagaritse umwanya mutonya ndakina basket gatonya mugabo maze kubona mukuru wanje kamema akinye tuntu akaja muri Tanzania muri 2019 anje nabonye ati ndashaka gusohoka ndashaka gukina tennis ndabikurikira ndagira amahirwe kuja muri centre de formation muri Afrika bikurikira vyaragenze neza iyo banda ya basket ungira tukubona muri urunani Dinamo bizi akina playoff ariko akina playoffs no muzi ariko waciye banda ya mu rukino rwa tennis ni kubera umukuru wa canke nigo wimvisemo cyane ubwa mbere step ya mbere nazo ko ari umuhonga mugabo naza ko kubanda kwabaye kubikunda kandi je ari umuntu ari vraiment nari competitive cyane naza nkitangura kubikina naratsinzwe gose mugabo rero mu nyuma ntangwe gutsinda match imwe zibiri nkashaka kubandanya nduga kugira nshobore gutsinda abantu bose bo ngaha kuri no munsi uyimenyereza he witegurira gutama higanwa aho usanzwe witegurira cyane gose nkino wimirije gukina muri uno mwanya nta base fise iri ya misi yose mugabo naza ko nkituna DavisCup niteguriye mu France aho sadasanzwe yitegurira sinzi ko muhazi Kadar muri Sud de France ariko naza ko nzohava nsubirayo n'ubundi bigenze neza Guy Orly mbega objectif y'Uburundi mari musi hangiro kurane ku Burundi avaye kuri no DavisCup tanguri Bujumbura yari yihe kambe yarivyo ko du performa neza cyane uko dushobora kubera turacari bashasha niko no vyita muri DavisCup haize imyaka 4-5 dutanguye gukina DavisCup bindi bihugu byinshi muri Afrika bimaze imyaka 10 irenga bikina DavisCup rero kubona twe twaravuye twatanguriye muri 5 ubu twaye tugeze muri 3 caturamya ko dushobora ku hostinga twaciye tugerageza kugira ingufu zose zishobora kugira bibereye muhira tugashobora no gutsinda tukaronka promotion imbere y'abantu badusuporta kuva kera federation n'abagenzi amafamiye bose byo bari ikintu ciza cyane urumva twagize ibishoboka byose twitegura neza kugira dushobore kuronka intsinzi hama tuzi ko byagenze neza est-ce que mwari imvira yuko mushobora kuronka iyi promotion kuduga muri groupe 2 imbere yuko no DavisCup tangura bari imvira ko bishoboka twari dufise iyo believe ko bishoboka gusa nta garantie imikino yose nkuko tubizi tugeza gukina ukagira performance nziza hama resultat ni yanyuma niho ubona ko ivyo wiyumvira canke wizera byagenze neza canke bitashobotse rero dufise ico cizere ko bishoboka hama heureusement byagenze neza Allan urumva guhura na za Togo Namibie Senegal Côte d'Ivoire haru numwanya yuhe wagiye kubona yuko birashoboka yuko tuba mu bibaza by'hambira hama tukaduga muri groupe 2 uri kurakina zijya match tini waza yuko avant ko dutangura competition je twaravugana na type tukaraba nyine ama equipe azoza nyine bigenda mugabo uraharuka avuga ati hariho match gutsinda zitatu gira urengane mugabo naza ko nta mwanya numwe tugize tuba turi sure ati mwe muraduga kubera hariho andi ma equipe yagiye aratsindwa tutaye twiteze bigaca bihindura nyene ama equipe aduga n'amanuka kandi waza yuko quand tumaze kurengana kuri match ya Senegal hatsinzwe Côte d'Ivoire quand même twari turivuga ati turafise chance yo kuja muri batatu ba mbere Orly hari match ubwatsi yaratugoye cyane muzo mwakinye muri double muri kumwe muri ko murahura n'indi pay muri DavisCup nyene Namibie ego bari bakomeye turavyibuka Namibie bari bakomeye kuko Namibie Allan yari yatsinze je ndatsindwa dukina double kugira tu decide utakwana intsinzi utagutsinda uwo munsi kandi Namibie yari ande equipe
zikomeye twari tuzi ko bashobora nabone kwikarifi kandi bari karifi barabaye karifi rero ibaye un partout tuzi ko iyo double uyitsinda donc aza ko tsinze iyo rencontre hariho pression nyinshi hama heureusement dukina neza dushobora gutsinda mbwa ku iseti ya gatatu bitoroshe twakinye neza hama jaje bigenda neza ariko ku Burundi hari ico mwarushije abandi ubona kuko twarabonye ingene mwasinze ko d'Ivoire muri kumwe n'izindi nkino mwasinze ese ko ari cyo uvuga mushobora kuba mwarabarushije uko ntihabuze nk'abantu batangaye babonye ingene mwabatsinze yoza ko twagerageje kuguma turi focus ku vyo twashaka gushikako hama quand twari no muhira kuko twavuze kare ko bishobora kuguha pression twagerageje ku public izira dufasha iyo bikenewe iyo biko biragorana public bakatuvyura ukamenya ko uriko kinira wewe nyine canke equipe kandi uri hanze uriko kinira igihugu cawe kandi no muhira imbere y'abantu bose donc byaraguha inguvu naho vyo biko biragorana kugira tugaruke dushobore gutsinda gukinira muhira na ubona yuko vyafashije Allan Gatoto kugira ngo musineze irya match kugira mushobe kwa borda ama match amwamwe imbere y'ya public bavuga yuko itavuga mbwa hari umwanya hagera ivuga ikabongere ikabavyura kandi nkuko ayivuze Orly cyane gose public vraiment ni kujya bavuga muri bavuga gute muri football ni 12e natwe naza ko vraiment ari umukinyi wa kabiri mu kibuga arakina mugabo naza ko nka match ya Namibia double twebwe vraiment public yarakinye gose yarafashije cyane ko n'abakinyi babiri basanzwe bakinana twebwe turakinana mugabo ntidukinana kenshi turahura hageze Coupe Davis n'andi ma competition amwamwe rero naza ko yari plus vraiment twari dufite public yo muhira Davinga twarabonye hari abakinyi batangaye adversaire batangaye nka Namibia baratangaye kuntu batsinzwe irya match uravye no mu Senegal yarane yatsinze muri simple nawe nyene yaratangaye ngira ngo kabura yuko ni nahari group 3 ariko yarimo abakinyi bakomeye n'abakinyi bakomeye uravye no ku maklassement yabo uze ujya Allan yatsinze André Seydou voilà nous ari classé vers 738 kwa nakunda aba classement yiwe avant ko bakina na Allan yari 738 qui veut dire yuko urumva haya classement muri tennis irafise impact nini yanova avant rencontre kwiba kuko na statistique kuyatura muri basket kuyatura muri football rero navuga ati ntivyoroshe personnellement nashima naje nagize ubwoba ndavuga ati tugatakaza Senegal ama match yose biraza kuba bigoranye gatoya surtout si no vuga la continuité canke kuri objectif uko Uburundi tuja muri barrage ya groupe 2 ari na groupe no vuga yisi mugabo ravye no vuga nka Namibia en fait urosanga bafise no vuga bo bafise avance bafise intambwe kuri twebwe tennis yabo karaba no vuga ama uburyo bashiramwo nico kintu peut-être ngaha mu Burundi tuweza gutahura nk'abantu ba investisseur abantu no vuga bakunda sport bagatahura parce que tennis umukinyi ariko aratera imbere ageze nka 18 ans niho rero tuweza gushira mu buryo bwinshi kugira atera imbere akina amatournoi baya bakinyorane ko baramenyeranye ntibatahura ntavyo wumva c'est vrai on vise Allan 1600 et quelques akumva Guy Orly bati abatuzobatsinda kandi kindi naco nuko uravye avant competition generally no vuga list ya ma equipe ari favorite no vuga avant yuko tutwara abanyu tutwara bagatandatu muri equipe sisi twara bagatandatu nta mahigwe yarahari bati okay reka turabe ngene bizogenda mugabo d'abord kwanza ntangura ngira espoir muri jewe mvuga ati Côte d'Ivoire hari umukinya batazoza yitwa Koulibaly ari classé mu ma 230 combien 240 umva arajaho contact n'abandi bayatora tubona mu mateleviziyo bakina mahoranga hose toka n'amahigano akomeye muri tennis uyataje hazuza abandi niva babaye je personnellement j'avais confiance muri aba bagabo babiri navuga ati bashobora gukora akazi kuko je ukanavuga muri 2022 turonse Coupe Davis pour la première fois yego ndavyuka nije nayo community hajya ndiko ndabivuga c'est akazi kukume MC hajya ni kuri tennis club aho nabivuze groupe 5 turaduga turamanuka turasubira turavansa en fait ni kintu numva tuvuga tuti uno munsi quand même abantu ifoko batahura ivyo ari byo ntibumve ngo nabakinyi ngo umwe ku rumo ya ni igihugu kandi mu gihugu harimo abakinyi nabo gushigikirwa kuko ni ikintu ca mbere gikomeye iyo umukinyi umva ko ashigikiwe
ashigikiwe aguha resultat nziza uretse ko tuja mu maychance akomeye Uburundi buko uramenyekana muri tennis intambwe idasanzwe ko twumvise deja nko mu bajinio isure region yose ya est nitwe tuyidomina n'abandi bantu bavugwa n'abarundi gusa kenyirazi katwegera mugabo twose kwishima nuga nibihari n'ama resultat hari nibihari donc nibaza yuko ico kintu ari kintu gikomeye uravye no vugana na Namibia yari ivuye muri groupe 2 muri barrage irakoroka Senegal même yatsinzwe na Pakistan Benin nayo yari yatsinzwe je pense yatsinzwe na Salvador no musi rero nibaza yuko urumva ugiye ukina ama équipe deja 3 avuye muri groupe 2 barrage bafise nabo niveau quand même il est un peu élevé tu tugiye ku découvrir groupe 3 hama bien sûr hariho iyo avantage twavuze y'umu spectateur hajya n'ikintu kidasanzwe ngira cyose benshi bahora babona Sadia aje gukina ngaha hanye W50 n'ibintu bitaba bitoroshe publikira kuko nabaye abakinyi je tarageje kuvugana nabajya bana Namibia bavuze ati mufise public irenze ati nkiyo tuza kuyakira twebye abari ibindi birenze gusa ati mugabo turabona atmosphere iri ngaha no kuri vraiment nzi ko hari abana bakunda tennis nkuko gusa ati Erez Masimo mayakiriye Erez Masimo mayakiriye Erez Masimo mashoye kuduga tukadugana ntacyo shima nivyo birakwiye ariko hariyo bakinyo mwe mwari bamaze guhura ga Allan muri bajya mwese mwakinye litari rya mbere uvuga ati nari nzi ingene asanzwe akina pas comme tel gusa hari umwe wo muri Senegal ujya akina numero 2 yitwa Jadoun wo yakina n'undi w'umurundi je twari tumaze gura muri 2022 yarankubise kayise yaransinze muri Cameroon nkiri mutoya quand même ari DavisCup yanje ya mbere twakiniye kuri Canal Plus ari pression nyinshi mugabo Osmanaje nacinkina na wabo natsinze wabo ngabo mu bandi bose ryari rya mbere dukinye yego ku myaka 19 gusa parcours maze ugiye aboneka yuko harimo progression kandi minyaruka gutera imbere be kuri urumva umaze kuba mwe mu barideri bi equipe y'u Burundi uyumva gute canke etape yawe muri carrière kugeza muri kano kanya ni kuba umuride muri equipe naza ko ntarashikirwa kameve cyase mukuru wanje ngaha tipo urashaka mu responsabilité aracari je tubaravyasi umwe mu baride aracari hejuru gatonya ariko naza ko biregereza kameme jewe nk'umukinyi ndiko ndatangura carrière professionnelle yanje naza ko muri imisi iri imbere amezi ari imbere nzogerageza gukina amatuna professionnel amafuture menshi gerageze kuduza classement yanje nkina ama competition ndakomakomeye twizere yuko ni DavisCup isubiye kuba duhure nadugije gusumbuka aho ngeze ubunye Guy Orly muva mu experience ndende muri tennis international niko twayivuga mbegino DavisCup kwani gwanye ivuze iki kuri mwebwe umuntu afite experience nganuko kubona ivuze iki kuri mwebwe nk'umuntu umuntu afite mufite experience nganuko muri tennis au niveau international no DavisCup DavisCup ni ikintu ni novuga ko ari coupe du monde ya tennis ni exploit ni ikintu gikomeye cyane ku gihugu n'abakinyi bakinira ico gihugu hama na avenir n'abandi baba bari inyuma babona ko federation iri kirakora kandi ifise abakinyi bazoza barayiserukira ni DavisCup ni kintu ni nka mondial kabisa ni kiza cyane abantu bose ko ari nka coupe du monde baba baratangaye navyo bari baza badasoza bakurikirana tennis benshi navyo bari baza en fait benshi baramenyereye sada za gukina hajya avant bari bamenyereye zonors donc competition y'abakiri bato tarinzi imyaka 16 mugo no musi tuko turakira amahiganwa yagutse no matuko turavugana kuvuga muri donc au milieu de la journée habaye novuga nk'inkino z'abakiri bato donc urumva yuko ziriko zirabazo kwisi z'abatarenze imyaka 18 donc urumva yuko ni ifo ko batahura coupe Davis ni ikintu cagutse ikintu cagutse wumvise groupe 1 aho muza gukina n'ibihugu birutura za Republique Czech za Espagne ariyo ziri we donc nibaza yuko ifo ko batahura novuga uno musi shell aho tennis yo mu Burundi yeze nibaza yuko ari ikintu novuga kidasanzwe je tiens d'ailleurs à féliciter novuga abakinyi baduteye iteka kuko ni ibintu novuga biba bidasanzwe biboneka gake mu discipline tunamaze kubona za football igihe tugiye muri CAN tuyibona muri imikino gusa muri tennis ori mwarakiye muri tennis university mahaya muri Etats-Unis
hari experience woba warakuyemo canke wotubwira aho bitandukanye ni tennis tubona bisanzwe ngaha muri Afrique ishaka kumera nka DavisCup gatoya muri sense yuko ukina en équipe ukina ishure murakinye nka entre 8 na 10 kandi mukina en équipe umuntu umwe atsinze abandi bagatsindwa equipe ibitsinzwe rero birakwigisha kugira esprit d'équipe kubera mu bisanzwe tennis utanguye ni jeu iri individuel canke rimwe na rimwe mukinye double rero yayo ma equipe muri université muri États-Unis birakwigisha kumenya ko nturi kurikinira uri kukinira n'abandi ba teammate bawe ishure ryawe aba coach bawe nohejeje match ya watsinzwe ugerageza ugasupporta abandi kugira mwese muronke intsinzi hamwe Allan numva ku myaka 19 gusa ku munsi ukurakina no rukino rwa tennis ni gute ushobora kujera urumva ijya pression twatanguriye ko canke ivyo abantu bakurindiriye kuje gukina ama match ko bavuga ati Allan turamufise ku cizere ko aza gutsinda uyu mu Ivoire canke umukiye muri Namibia ni gute ushobora kujera iyo pression ivyo abantu bakurindiriye witegura gute avaye match nkazige je kuri jewe naza ko ikintu cambe cyafashije ni preparation nziza niteguye neza je mba ndi confident ivyo nakoreye muri ati ko nshobora kuvyaplika bwo naza ko kubona turi muri equipe twese turavugana kenshi duhejeje gukina ama match turayaga tukavugana kungene vyagenze asiko ni impanuro z'aba coéquipier na capitaine zirafasha cyane na public nyene yarafasha mugabo naza ko je gikomeye cyane ari preparation nziza n'uhaye mukinyi none mu joueur professionnel mu sanzwe kurikiranira bose urabira ko cyane cyane abantu bomenya Allan akurikirana ciu nakurikirana ya malheureusement arabaye kuboko yitwa Dominic Team aramukiye mwiza cyane namukunda Guy Orly ko cyatweye kubera tukaba dufite débat mbwiye wo mukinyi nivyo arazi gukina gusa n'umukinyi yari 3e mondial kandi yarazi gukina hari amukundira ko cyane ciu ko bihari jewe igituma ni kubera tumaze kugira débat ndamubwira ati ndumva ko mukunda mugasi mbona ikintu muhundira cyane cyane ico munahuriye kuko na style dojo yanyu ari itandukanye urumva uwo cyumubwira gutega waje narakunda deja je nakunda umuntu ndakunda umuntu yamari azari umu underdog mugabo agatsinda abantu bakomeye like Dominic Team yaraje aratsinda the big 3 atsinda wa Djokovic wa Nadal atari umuntu twese twari twiteze ntiyaje ava muri Espagne je ivyo biranyinspira gose cyo ituma namukunda kandi yari umuntu akora cyane ni nk'abantu bavuga yuko bafise uruhara rukomeye cyane kukungene uri kuraduga muri karere yawe ya tennis ni nk'abaye harawo tubwira bahari bafise uruhara bafise ico bariko barakora kuri karere yawe jewe kuva muri 2022 2021 naifise sponsor ya Banco abantu bafasha mu bintu vyinshi baranshigikira ama competition ngira ama entraînement ngira baraza no kunda mu match yanje naza ko abantu bafasha cyane n'abavyeyi abavyeyi baragufasha support moral umva ni ego Guy Orly nkaho umaze kugira karere ngano ko muri tennis karaba Allan kuno munsi nyene ari karakina ndazi muraganira cyane ariko nk'ubu nyene kuri micro hari impanuro canke ijambo uvuga kuri we uravye kuri karere yiwe muri rusange ari kuri trajectoire nziza ku myaka afise 19 ans kuri niveau ageze ko en tout cas nziza cyane hama n'abantu baki bafise 19 bari muri groupe 2 muri DavisCup bamaze gushikayo ni vyiza ko amafise iyo sponsor ya Bankobo izira mufasha comme ça kine ama competition menshi experience ibe nyinshi cyane gusumba na niveau je kugira entraînement muri zo base en Europe les États-Unis hano hose kugira abandanya aduza niveau bishoboze tujane na muri groupe 1 nibaza nshobora kuzana navuye mwumva ariko kandi iyo muri kumurakira nyine muri kumwe hajya muri double
nka match nk'iyo mutakaje set ni gute mu dovuga gute mu musubira gukorera hamwe canke mwongerezanya ishaka umwe ku wundi mukavuga ati tugira uko bigenda gute muri kumurakina iyo match biza kuri experience nyene kuko muri ko murakina urabona amakosa rimwe na rimwe uzorakora cyangwa adversaire azarakora hama bishitse ugatsindwa iyo seti uragerageza ugasubira ukaraba ingene ico yakurushije canke amakosa uri kurakora kugira yagabanye canke uhindure tactique ufite hariho ni tennis ni nka no ikakari nka jeu d'échec fait aragira kintu nawe akageza kugikontra hama ugikoze neza naza gushobora gutsinda iyo seti hama bishobotse niyo match rero atsinze seti ya mbere nuko akagira ama moves yagushoboye rero nawe ifo kugerageza kurondera ama tactique canke ngene ukina kugira umudestabilize hama exploiter peut-être ama weaknesses ziwe hama ushobore guhindura iyo momentum hama bihindutse ukacu bigumiza ko kugira ubimaintain gushika match ihere sino irashobora guca bihinduka kandi kuri Senegal muri double Allan utubwira irya match kungene yagenze kuco babarushije est-ce que mwari mwiteze yuko Senegal match shobora kugenda kuki cyaye muyibona gute Senegal J double ahubwo sinakinye Senegal sinakinye ariko nibaza ko Namibi niho twakinye mvuge ku bya Namibi cyane bo uravye nko kuri 5 mu wakinye kuri Senegal kamwe uravye kuri niveau yabo kungene wabonye cyaye ko baratabuka ikibazo ca mbere nivyo gire mwari musanzwe mwiteze ikibanza ca mbere batwaye ofete nuko sinzi ko abantu bayishi babitahura ofete ikibanza ca mbere bayitwaye sikuvuga ngo baraturushije ama victoire cyangwa twagize ama défaite turanganya ofete ivyo baharuye ama set perdu na ama set gagné raza baraturushije set imwe umva en tout cas twari tubizi ko ari equipe iri favori turavye kuri kuma classement y'abakinyi bari muri equipe yabo ni equipe yari ikwije bwabo nkuko jembo na twavyigenjemwe neza na twarushe gusa inseti imwe atari ibintu birebire natwe ivyo so bishika ko vuba cyane urumva habuze gato Uburundi ubwa mbere gatonya cyane kuri classement tugarutse kuri niveau ya tennis hano iwacu Guy Orly est-ce que murabona yuko ari abakinyi bakiri bato ba jeune aba bakinyi bakiri bato bakwiye kugira ngo bashobore gufata iyo relève yani hamwe yebwe mugeze kuri niveau kuri no munsi ubibona gute yego hari abakinyi batari bake bari inyuma gusa bishobotse federation yogerageza kugira pépinière ibe nini abana baguma ari benshi comme competition nk'izi nka DavisCup stamwe kuzaziraza zinanspira cyane abana bakiri bato hariho umwe nka batatu canke bane nzi b'abahungu bari inyuma ya Gatoto ya Allan Gatoto nanje hama na mu bakobwa naho naronka babiri canke batatu bari inyuma ya Sada je ni ibintu vyiza cyane hama federation tukibandanje ikora nk'ivyo imaze imyaka ikora nibaza ko we are in good shape ubu ni kuri kare yanyurala nizahe ndo tufise canke aho wifuza kugera muri kare muri tennis tiraza ko twese abakinyi ba tennis ndoto ya mbere gukina Grand Chelem ndifuza ko umunsi umwe ushobora kuba tukina Grand Chelem no gutwara amatono ATP hama jewe name DavisCup cyama ikintu gikomeye kuri je ndifuza no kwibona turi muri groupe mondial umunsi umwe turi muri groupe ya mbere hariho umukinyi ko no munsi uziyo bari muri top 10 mondial umuntu aguhaye amahirwe yo gutora mu umwe wifuza yuko mwokina match mu imwe iyo wewe gukina kugira ndamutsinde cyangwa gukina muhure gusa Alcaraz ari ndisire ko bagomba eko rumva bo abo bakinyi nk'abo barahari bakomeye cyane bo ubona yuko mushobora guhura me ku ruhande rwawe hari nk'abantu badukurikirana canke bama baraba match za Allan
hariho nk'ubutumwa babwira cyane kuri public ko no munsi uko numva babonye mutabukanye kwa ca kabiri muri DavisCup akara match watsinze hari ivyo bakikwiteze ko bindi biri imbere urumva baca bagomba no gukurikirana izindi match zawe canka amatunwa usigaye uronka yo gukina si bon no babwira abazi babandanye badushigikira uko bama babikora ama twebwe ama competition dukina menshi na menshi si kenshi ari live streamed mugabo naza ko wanze izina ryanje kuri Google kama murabona ama resultat ari karaba hama nkandandabiziza yuko twebwe tuzobandana dukora ibishoboka byose kugira tubandanye tuduga tuje imbere kandi twese tubikora turi kumwe nkadavurumva yamo bakurikirana cyane gose ngira ngo ntabuze akabazo bagomba kubabaza jewe no waza bon mere kuri type d'abord type no musi abantu bara bon benshi peut-être ntibakumenyere ngamwe bw'icyo Burundi bagize carrière junior novuga yuko ihaguruka novuga mu ya tennis kamwe bitari bwa tangura novuga kuba propager vulgariser ama info ya uno musi nk'uvuga ati Guy Orly uri mu biki urakina no musi donc uri mu biki ejo bizoba bimeze gute kutegura iki jewe maze nkuko wavuze maze bikaya ya tennis ndayimazemo iminsi au moins nka 7 ans 8 ans kuva mpejeje ama université ubu ndacakina gusa novuga ko ndi muri carrière yanje iriko iramera nk'ihera heureusement turafise Allan agira musubirire ndacakina mugabo d'ici 2 ans nibaza ko abandi bari inyuma bazoba bari kuri ivu nziza hama Allan nawe nazo yafashe le rôle vraiment nibaza ko zoba turi mu minwe myiza Allan muri myaka nk'itatu wibona uzobugeze he aho nibona aho nifuza ko bandi aho nifuza ko bashitse nifuza kamwe ko nashobora gushitse muri top 300 top 200 muri ATP mani bigiyemo birashoboka cyane sinonime gukina grand chelem ariko hari ico ku Burundi bokora cyane kwa ni wa federation muri tennis kugira ngo tushore kubona abakinyi benshi mu myaka iza muri classement ATP ga Guy Orly muri tennis ego federation il faut ko ibandanye ifasha cyane abana bakiri bato hama après nko David yavuze kare umukinyi mu bisanzwe kwije 18 ans niho ari censé kuronka support nyinshi cyane kugira ushobore gukina ama tournoi professionnel kuko ukiri mu junior harama aide azana Fédération internationale ya tennis mugabo ubaye mu senior kuva 19 ans uri considéré comme joueur professionnel wa tennis aho rero ibintu byose niwe wimenya gizimana ukanka sponsor si abakinyi bari nyuma ya Allan na Allan nyene Fédération ishoboye kuzayirondora peut-être un de ma sponsor hirya no hino bakaza barabaha amafond kugira bashobore kuvoyager bagakina ama tournoi international ayo ma futur ama ATP bakaronka peut-être canka bakaza baranaja gukina mu ma centre mu académie kugira aba niveau zabo ziduge ivyo bizoca bituma tennis vraiment niveau ija hejuru cyane gose ni gute none Allan be umukinyi wa tennis ashobora kuguma ronka amatungo menshi ni federation bikora cyane oya naza ko kuri site ITF hari ama competition n'umwanya two turavugana hari competition ahantu hari hose ku isi ahubwo gusiki ikibazo nuko gusuba witeguye financement wifise cyane naza ko bari uburyo yego cyane abari uburyo kubera urumvura murafata kenshi na kenshi abari kure murafata indege mukariya aho muba ibyo mufungura ibyo mukoresha aza kiciro ico kibazo cyambere kiba gihari ku bantu bagukurikiranye ukurakina nga i DavisCup bavuze ati niveau yawe yaduze cyane kubera ngira ngo amatungo menshi usigaye ujamwo eske nibyo ubu mwaka sindakina ama competition menshi ahubwo je naza ko preparation nagize avant kuza ngaha 2 semaines avant nagize competition kandi nagiriye uvuga ko nagiriye ama condition vraiment goye quand même nakiniye muri canicule mu France hari hashushe cyane rero naza ko byarafashije nakina n'abakinyi bakomeye ba France hari natwe ibyo bintu byafashije cyane uhari tunwa ya hafi ngo bamugiye kubonekamo
hariho competition nshobora kuja gukina muri Egypte amafiti y'ama 15000 ndashobora kugenda muri une semaine nzoba nashitse muri Egypte hama hariho n'izizobera ngaha hafi mu Rwanda zizoba muri October nazo naziko nzoshobora kuzikina iryo urumva muri DavisCup kuja muri groupe 2 hari ibihugu bikomakomeye urumva nivo zirasumbana mbiga none hari ico mubona cyo kongerekana mu myiteguro iyo himirije DavisCup kandi mugiye gukina muri groupe 2 kugira ngo n'amaresultat ashobore kuba meza gusumba yego bishobotse quelques semaines cyangwa ukwezi binashobotse ukwezi kurenga l'équipe izoja gukina DavisCup tukaja dans ahantu nkuko yavuze kugira ashobore guperforma nkuko yakinye yaragiye hana ritegura rero ivyo bikaba kugira l'équipe yose biyiteguye gutyo byotuma amafaranga aba meza hama bishobotse nizo nsinzi kaciboneka gusa ivyo navyo vya federation cyangwa ministère umva ivyo ariko raho nyine kamwe ngira ngo barazi yuko kuza gukina kuri niveau yindi muri groupe 2 hari byo ngira ngo bazokwamira bimwe kugira ngo bakinye bitegure gusumba David basi yo avec préparation nko type abivuze nko Guy Orly abivuze kuko urumva ni ikintu cyambere gikomeye parce que urumva d'abord kwanza ateweza kuba cohesion kumwana amaze kunwana kuko urumva groupe 2 ho si cyo kimwe na groupe 3 groupe 3 nandi ma groupe novuga ari nyuma kuko urumva bisaba intsinzi zibiri mugabo muri groupe 2 azoba ari intsinzi zitatu donc hamwe na ma simple ni menshi nani bisaba yuko bajo bose bazo bari kuri niveau nziza hama bazo bamaze kumenyerana peut-être urana ko habaye novuga cyo no kwita ama rotation capitaine Innocent hinduye Allan dakinye cyangwa type dakinye ande match batakinye twarabonye neza yuko il y a un moment twabonye novuga yuko quand même abajoueur nibashasha namwe muri bo nibashasha contact no guhura n'abakinyi novuga yuko bari donc bameze neza préparation imeze neza aho nivyo bintu bisa nk'ivyagoranye mais sino nibaza yuko ico kintu gikenewe la fédération immobiliser peut-être les fonds parce que numva birakenewe gose bategure hakiri kare kuko nibaze ko azo ari groupe novuga izo birise parce que numva turenganye yo playoffs donc ni nka playoffs bahaje nka playoffs twigiyemwo azo bari groupe de ameze neza nuko twayaze byinshi rwa kuri bano batumire muri no inyuma yo gukina zino nkino za DavisCup zirangiye tugiye kurangiza tubakengurukira cyane gose ku butumire bitavye hano muri studio za Kaza FM TV mu kiganiro Sports twari kumwe na Allan Gatoto ariko mu kurangiza hari jambo rimwe uvuga kuri Guy Orly yatubwiye ko ari karangiza muri carrière uravye muri tennis Guy nyimba ari kararangiza muri tennis ndamushimira gose amushira kuko nyanza ko equipe y'Uburundi twese turamushimira ko n'umuntu yadukuye ahantu kure ko kuva muri group 5 dushika muri group 2 ni ikintu gikomeye nanza ko yakoze ibikorwa bikomeye cyane ko yadutwaye tukira abapeti tukira abana niwe yamye dutwara ndamushimira kandi nkanize kwanza ko azonabanda yagusumba tugukengurukire cyane gose no hanyuma kandi zo kwikora kuno sakanya turabashimiye cyane gose aho kubutumira Guy Orly tubashimire cyane gose ndyamire mu jana muri studio warumwanye dasanzwe gukora ntamwe kino kiganiro Sports mwakoze cyane kudutumira nishimiye kubona ndinga mwakoze cyane neza cyane David naho mwakoze merci beaucoup Arno nibaza ko bazogaruka batubwira groupe 2 nyine twashitse neza cyane ryo twitetse nuko twade tubashimira cyane gose shimire cyane bano batumire bitavye ikino kiganiro Sports kuri Kaza FM Web TV twari kumwe na Guy Orly Iradukunda hamwe na Allan Gatoto mu rukino rwa tennis kiganiro kiguma ko kumbuga ngurukana menyi muzobona nivyo bagiye baradushikiriza byinshi muri no mwanya mugira ibihe byiza